urabona ko ufise ingufu zo guhangana na president inkomezi n'abantu kandi hajya muri politiki umuntu akomezwa n'ibihe je sinzi ingufu ko muzidefinisa none wewe ibyo giwe rimwe barimo amajanga akanyegeri kasho kwinjira mu gutwi kw'inzovu ikikubita hasi makigafanga none kakanyegeri nyene Mukombozi nabubwiye yuko igituma arinda umuntu ashobora gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsa uko kurinda kwa Mukombozi kugiye kwigwiza inshuro 5 kubera ko ubu ntazotanga miliyoni 2 gusa ahubwo azotanga miliyoni 100. Amazina yiwe ni Nzeyimana Toma yahavuye yita Mukombozi umucunguzi umutabazi. Uyu muririmbyi yahavuye yinjira muri politike yisanze mu buhungiro mu gihugu ca Tanzania afise imyaka 5 yonyene. Ati byo naboneye mu nkambi ya Mutabira intambara n'inkinko nitabira. Fyonda like, subscribe canke follow twinjire mu mateka y'uyu mugabo yiyemeje guhiganwa na General Major Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu mwaka wa 2027. Mukombozi nk'abandi bajene benshi yavukiye yongera kurira mu njyane zari mu gihugu cacu mu mwaka wa 1993 byarunyutse kubera ko nabari bazanye demokrasi babishe mijoro rishira 21 gitugutu uhereye ku mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abandi bamufasha mu Burundi bushasha bwari buhejeje kuvuka. Ibi byatanguje ubwicanyi hagati y'abarundi bicana hagati yabo kandi bose bavukana. Mukombozi na nyina wiwe bisanze mu nkambi ya Mutabira ubuzima butameze neza. Ababaye mu nkambi murabizi n'ubuzima bubi cyane atawo kwipfuza gukuriramwe. Mukombozi ubu buzima bugoye nibwo bwamuha motivation yo kugera kure ndetse bumuha karaktere yo kwiyumva nk'umurapero wo muri kazoza. Yatanguye kwigana indirimbo zo muri muri Tanzania. Professor J agorora ijwi giwe neza atangura kuba umustar mu nkambi ya Mutabira. Muri iyi nkambi kandi byarashika gateramisha abantu nko ku munsi mukuru mpuzamakungu hariwe impunzi, umunsi mukuru mpuzamakungu kugwanya ikiza sida. Ariko ngaha nta membo yabirimwo bamupfuye agasoni baramuha amasabune yo koga canke kumesa. Mu mwaka wa 2009 Mukombozi yavuye muri Tanzania agaruka mu Burundi. Yashikiye Nyanzarake muri commune yiwabo ariko yipfuza kumanuka ibujumbura. Iki cari icipfuzo kubera ko nta mafaranga yo kumanuka yari afise. Ariko hari umugira neza yamuhaye 50 by'amafaranga y'amarundi maze aramanuka. Ageze ibujumbura yakoresheje igice cyayo mafaranga agura impuzu n'ibirato kubera ko nta byambagwa bibereye yari afise. Ico gihe kandi yarakeneye ubufasha kugira agere ku ndoto ziwe zo kuba umurapero rurangiranwa. Muri iyo myaka abaririmbyi nka Uncle Crazy na Big Fizzo barabica bigacika mu gisagara ca Bujumbura. Aba kandi hari ico bapfana mu miryango ari nabo bamwinjije mu muziki ndundi guhera ku ndirimbo za Wadia mwaka Mukombozi yaririmbanye na Uncle Crazy. Iyi ndirimbo yatumye izina Mukombozi ritangura kumenyekana mu Burundi. Mukombozi yakomeje umuziki wiwe wari mu mudiho wa rap. Naho amahoro yari yaramaze kugaruka mu Burundi ntiyigeze atinya kuvuga ukuri mu ndirimbo ziwe aho yagaragaza ibitagenda neza mu buzima bw'igihugu. Ntiyatinya kuvuga ko hakiri abanyepolitiki bamwe batitaye neza y'abarundi canke iterambere ry'igihugu. Ivyo yabivuga atabwoba. Mu ndirimbo ziwe harimo nitwa Rudubi, indirimbo yaririmbanye nayo ya Jamari, ikaba kandi indirimbo yatsindiye agashimwe mu higanwa Isangano Awards cyo mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2014 Mukombozi yasohoye indirimbo yavugishije benshi. Iyi ndirimbo yise Nzeyimana. Mukombozi yavuzemwe abantu biyorobeka bakinyegeza mu mana kandi birirwa mu byaha. Yaravuzemwe kandi n'amajambo akomeye cyane nkayagira ati naragwaniye demokrasi ndayirose sinayitanga. Ati ngwanira agateka bakampaye kabibanga. Ati hari abagabo nishe ndabahora ivyumviro vyabo nibagira ko hapfa umugabo hadapfa ivyumviro by'umugabo. Ati narishe gwa gasore ariko sinishe independence. Ati kandi ngandagura ndadaye ariko demokrasi yararamvye. Muri indirimbo Nzeyimana Mukombozi arakomeza agira ati ndi wa murundi yakunda kuvuga nabi leta yiwe naho ikora ivyiza kubivuga byarananiye. Ati narariye igihugu kandi gikenye vya danje kubera ko najya nta wanka yambe bamushushwe n'ayandi majambo akomeye ari mwino ndirimbo yasize abarundi bahungura ugutwi ari nako benshi bakunda ubutumwa bwari buyirimwo. Mu mwaka wa 2015 Mukombozi yongeye kuva mu Burundi ku mpamvu z'umutekano wiwe.
yongeye kugaruka mu mwaka wa 2021 yongera kubandanya ibikorwa byiwe by'umuziki. Mu mwaka wa 2025 yaritoje mu matora y'abashinga amateka. Mu myiyamamazo yiwe yakoresha ubutumwa kenshi bwaba buciye mu ndirimbo. Aya matora kandi yari yashitse mu gihe Burundi bwari bufise kandi n'ubu bugifise ibibazo bitandukanye, harimo ikina gibitoro n'ibindi. Mu ndirimbo yakoranye n'umuririmbyi Bado Bado tuzogutora, atego tuzogutora, ariko uze wibuke uvugira umunyagihugu kandi turakwizeye, tuzogutora naho tudasangiye umugambwe, ubu dutora imigambi ntidutora imigambwe. Ati ntituzobura amazi kandi tuba hagati y'inzuzi n'ibiyaga. Ati kandi uzoharanira ubutungane nyakuri, ntuzopfungwa nyegeje bidyo ya essence utabanje gupfungwa nyegeje bidyo ya essence. Mu myiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka, President Evariste Ndayishimiye yatangajwe no kurinda kwa Mukombozi. Mukombozi namubwiye yuko igituma arinda, umuntu ashobora gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda. Uko kurinda kwa Mukombozi President yavuga ubu kugiye kwigwizwa n'inshuro 50 kubera ko ntazotanga miliyoni 2 gusa, ahubwo azotanga miliyoni 100. Mukombozi agiye kwitoza nk'uwigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka wa 2027. Mu kiyago yagiranye n'ikinyamakuru Mukubito, umumenyesha makuru Gaere yamubajije niba ko afise inguvu zo guhiganwa na General Major Evariste Ndayishimiye. Urabona ko ufise inguvu zo guhangana na president. Inkomezi n'abantu kandi hajya muri politiki umuntu akomezwa n'ibihe. Je sinzi inguvu ko muzidefinisa, none wewe ibyo giwe rimwe barimo amajanga sirimwe none reko none nimba ari ibyo umuntu akana atoshobora gutorera uwundi, hajya mu bisanzwe n'intambara y'imitima. Sasa ushobora gukonfenka imitima myinshi niwatsinda, akanyageri kashobora kwinjira mu gutwi kw'inzovu ikikubita hasi makigafunga ibintu none kakanyageri nyene hajya inguvu z'umuntu ushobora kuzinanya. Amajambo ari mu ndirimbo za Mukombozi arakomeye cyane kubera ko arigisha akongera agahanura, ariko kuri we ibi byonyene ntibikwiye. Nuko mugenzi we umuririmbyi wo muri Uganda Bobi Wine nawe yahavuye aja muri politike yabivuze, umuziki ushobora kwigisha kandi ugakangura abari basinziriye, ariko ntushobora guhindura amategeko. Mukombozi niwe muririmbyi wa mbere mu Burundi agiye kwitoza mu kibanza cyo kurongora igihugu. Uramwipfurije iki muri uru rugendo rwa politike yinjiyemo? Andika muri commentaire, niwibagire kandi gufyonda like, subscribe cyangwa follow.